ndaguhimbaza ndagutazira Yesu, iyi ndirimbo ni yawe urabibereye. Umwungere News twatewe iteka n'Imana. Uno munsi dufise umushitsi, kandi umushitsi mbona akibasha inguvu aberewe. Turaguha ikaze hano kinyamakuru Umwungere News. Ego murakoze cyane. Ego hariho abantu bashobora kuba batamenye bakibona isura yanyu, bashobora kwibaza ati mbe basha uno mushitsi yoba yitwa nde? Nitwa Ndayizeye Dongile. Ndakijijwe. Urakijijwe. Ego. Dongile, umuntu avuze ati Dongile yashatse kumenya byimbitse yovuga ko Dongile ari inde? Dongile ni umwana w'Imana. Dongile ni Murundi. Dongile ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Ego. Mwatanguje kare kajambo muvuga muti murakijijwe, muciye mwongera ko muti murabaririmbyi muhimbaza Imana mu ndirimbo. Ivyo bikorwa vyose muba mufise musengera he? Dusengera muri eglise yitwa Amazing Miracles Church irongoye na Pasteur Edmond Nkengurutse. Ego. Kuri ico gikorwa nyene gire cyo kuririmba mwagitanguye ryari? Kuririmba ni igikorwa twatanguye kuva n'ingabire Imana yaduhaye kuva tukiri bato. Nakuriye mu muryango nyene urimo abaririmbyi, urimo abacuraranze, aba musicien. Papa araririmba, mama yararirimba, bakuru banje bashikanje mba ndabikuriramwo, nisanga nanje iyo ngabire ndayifise. Mbehagegire mu mfungo basanze akunda gufungura duko mbona umenye utuguvu ni twose. Dongile nta kintu nakimwe adafungura kiretse kitaribwa gusa. Kitaribwa gusa. Ego. Ubwo nk'ubu ikintu avuga ati nico ca mbere nkica. Sasa rero aho rero biragoye kuko jewe ico nshikiriye muri uwo mwanya cyose abari sawa. Abari sawa. Mugabo urumva nyene ari ibintu nyene usanga nyene biba bigoye kwihanganira. Aho nyene ivyo bigatiriwe kwihanganira ni nje. Jewe ndi umwana wo ku mazi, mvuka mu Gatumba, urumva nyene agafi ni sawa cyane. Kamwe bita kaboga. Ego. Hayimagize ubise ko uri umuririmbyi. Mbega ni iki kintu cyagutumye wumva umenga wo kwihebera kuba cyo kuririmba? Bo ndabikunda cyambere. Ni igikorwa nkunda, biraryoshe gukora ikintu gukunda. Igituma numvise no kwihebera kuririmba, ndabikunda vraiment. Urabikunda cyane. Bwasha umupastori kuri bwawe nk'umuririmbyi, ubona hari uruhara rwiwe muri iki gikorwa cyawe cyo kuririmba? Cyane gose kandi runini gose. Kubera ko nuko abantu benshi tutaba tubitahura. N'umuvyeyi niwe atureze mu buryo bw'impwemu, atureze mu buzima rukristo. Urumva ibikorwa byose dukora ko ari ibikorwa nyene dukorera ishengero, ni ibikorwa vy'Imana. Tutegezwa kuba dufise umuvyeyi adufasha, atworient, aduhereza, atureze muri ivyo bikorwa. Natureze gusa mw'ishengero, aranatureze no muri uwo muhamagaro, aradufasha mu gutumbereza ibintu neza. Yo nibaza ko aba yadahari hari ibintu biba bidashoboka. Ni couverture muri make. Ego aradufasha cyane. Rero ni nawe nyene ni kirumara cyane. Ni adahari tuba tumeze nk'imfuvyi, urumva biragoye kuba uri imfuvyi muri bino bintu. Tegeza kuba ufise umuvyeyi. Ubwawe tireye ikavuga umuntu akwiye kubikora afise umuvyeyi. Ategeza kuba yarakwiye vraiment, yategerezwa vraiment kubikora afise umuvyeyi w'imwema. Amushigikiye kandi avyumva nawe wose amwumvira. Hariho abantu benshi gire iyo ariko arazamuka mu gikorwa nk'icyo cyo kuririmba, hakunda kubaho kudahuza hagati y'abarongozi babo. Bwawe ivyo bintu bivuga kwiki?
biravana je nkuko nabivuze umuvyeyi afise ikibanza kinini kuko babona kure baratubonera aho tutabona rero iyo bishitse abo bantu bagashwana sinzi ivyo baba bavuganye sinzi mugabo jewe ku ruhande rwanje ahanini nibaza ko biba vyavuye kuri kwa kuntu abaririmba usanga nyene ugeze kure hari igihe uca wumva umengo ushaka gusumba ishengero ushaka gusumba umuvyeyi wakora kubona peut-être izina ryawe rimaze kugera kure mugabo si vyiza burya umuvyeyi yamara umuvyeyi rero ni nakiri no mu bintu nsengera kandi nsengera cane si nkeneye gusumba ishengero ndi umwana w'ishengero ndi umwana w'umupasitori wanje umuvyeyi wanje rero nibaza ko ahanini kuri benshi biva ku kutabumvira kuko hari igihe bakubwira ibintu kumva vy'ukuri birakuremereye kora ko uba utabona kure ubona ko biriko birakuzibira ivyo ubona hafi mugabo bikubikiye ivyiza biri imbere vyinshi iyo udashoboye iyo utemeye kuregwa iyo utemeye kumvira birakugira ko ingaruka cane akenshi abavyeyi nabo kwa vyanse turakuyemo akarenge kuko baraba babona kure simvuze ko ari bose Yesu yaravuze ngo nije mwungere mwiza nimba yavuze ko ari mwungere mwiza ntihabuza abungere babi ako nako nitwokirengagiza mugabo biraryoshe kuba ufise umwungere mwiza ufise n'umuvyeyi akaba ari nawe akubera umuvyeyi kuko apare uko akubonera kure arafise uburyo agutwaramwo ukumva nawe urabinezererewe rero hariho n'abungere babi usanga nyine biba bigoye rero nukuraba entre guillemets ko uwo mwungere ari mwiza uno munsi ngomba rero ubwira umuntu ashobora kuba basi afise umwungere mubi nkuko twayivuze kuko uwo umwungere mwiza wavuze ko kwiye kumwumvira ufise umwungere nawe atari mwiza iyo kwifata gute niwo gusenga Imana ikamworiyanta kuko ibintu vyose biva ku Mana nimba ari Imana yabirekuye kuba muri ico kibanza mu gusenga hama Imana ikakubwira ico gukora nibaza ko vyotubera vyiza kugendera mu burongozi bwa mpwemu yera gusumba uko wogendera ku mpanuro noguha impanuro noguha ni uko wokumviriza ico mpwemu yera kubwira ico Imana ikubwira ni umva ni ibintu bisaba kubifatira umwanya ugasenga ugashishoza ukabaza Imana hama Imana n'umuvyeyi mwiza ni nawe umwungere mwiza nkuko yabitubwiye izoturongora iratubwira neza ku bijanye n'uburongozi bw'Imana iturongorera hafi y'amazi adasuma umva n'umwungere mwiza nyene ntishobora kuturekurira mu biganza bitari vyiza wariyongoye urashobora kwisanga mu biganza bitari vyo mugabo urongowe n'Imana uzokwisanga mu biganza vyiza ego hanyuma kandi ngaruke gatoya ndabona murafise igikorwa mwashize ku mugaragaro muriko murategura icyo gikorwa kimeze gute kizobera he woshobora kuduha amakuru hano baguma bibaza vyinshi mugabo ko twakurose ushobora kutubwira vyinshi vyaje ego icyo gikorwa ni igikorwa citiriwe Deep in Worship Room igikorwa dukora kugira ngo tube ibwina mu guhimbaza Imana ni nahantu tuba hamwe duhure tuve mu mashengero atandukanye tukaja hamwe kugira ngo dufate umwanya wo guhimbaza Imana mu buryo buri intense bw'ibwina gose rero ni igikorwa ni edition igira kane tuzoba dukoze hari abamaze kubibona hari abamaze kubizamwo uyu mwaka tuheruka kubikora mu kwa gatatu mugabo twasuye kugira ubuntu bwo gusubira kubitegura kugira ngo dusubire gukorana hama dufata umwanya wo guhimbaza Imana ni umwanya dufata amasaha 3 turi imbere y'Imana duhimbaza dusengera igihugu dusengera ishengero twisengera bwacu hama tukabikora turamya Imana rero kizoba itariki 26 z'uku kwezi nyene azoba ari umunsi w'Imana kizobera kwishengera aho sanzwe nkorera nyene sanzwe sengera muri Amazing Miracles Church riri mu Ngagara quartier Nef hahoze sare vyizigiro en face ya Kamilitaire rero ni ndabatumiye cyane tuzogira ibihe vyiza tuzohimbaza umwami tuzosenga hari vyinshi Imana idutegurira uwo munsi tuzobamo hajya mwanzo gukora itera mu bingahe nimba muvyibuka
bitatu ni iki gikorwa nyene mugabo ma edition atatu tumaze gukora. Edition ya mbere yabereye aho nyene mvuze mu Ngagara muri 4 muri URC mu ishengero rirongowe na Apostle Julio. Ya kabiri naho nyene yabereye. Okay. Ni ya gatatu naho nyene yabereye. Ya kane rero izobera muhira. Ego. Hanyuma muhora mubona hitaba abantu bangana gute canke muri iyo mwiteza bangana gute? Hahora hitaba abantu batari bake ab'Imana tugiriye ubuntu bwo kuduhereza irabazana. Kandi ama edition agiye atandukanye ko agenda atandukana niko n'Imana yagendera zana abandi bantu. Rero twiteze uko bazoba bangana kose. Ico nzi ni kimwe nizera ni kimwe ntidushobora gukoranira ahantu nkaho ngo Imana ireke kutugenderera. Jambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye guhoraho abari hagati muri bo. Rero tuzoba turenze babiri, tuzoba turenze batatu. Twiteza abantu benshi abo ino message ishobora gushikira nukuri ni karibu cyane. Ego. Hanyuma kandi mwavuze ko hakirwa abantu benshi. Mbega tuzinjira gute? Umuntu azogura itike ayigurira he? Nuko nabikubwiye tuko dukorera Imana, dukorera abantu, nta tike, kwinjira ni ku buntu, gusohoka avyumva nawe n'umugisha. Rero kwinjira ni ku buntu cyane. Abakunzi b'Umwungere News bavyumvise ko kwinjira ariko cyane. Hari akandi karirimbo ka kabiri woduhone. Mfise indirimbo nyinshi mu mutwe. Hari indirimbo ntarasohora mugabo nimwe muzo tuzoshobora gukoresha muri uwo mwanya le 26. Indirimbo nkunda cyane. Vuga ngo ndaguhimbaza ndagutazira Yesu, iyi ndirimbo ni yawe urabibereye. Ndaguhimbaza ndagutazira Yesu, iyi ndirimbo ni yawe urabibereye. Rero ngomba gutera akamu abakunzi bawe ishengero ari mu Burundi canke abantu bose bashobora gukurikirana bishimye mu kino kiganiro. Ego. Ugira akajambo bashikirije. Ndabashimiye kuba mwaduhaye akaryo ko kutwumviriza. Imana ibahezagire cyane. Osi nshimira n'abaduhaye kano karyo ino TV ya channel Umwungere Mwiza. Sinzi ko ari channel nk'ari TV mugabo umengo ni TV nkuko twame turavuga kare. Umwungere Mwiza ni TV nziza. Urumva ibiyago byose twagiranye n'abantu b'ubwenge Imana yagiriye ubuntu mu gihe nk'iki kugira ngo bashobore gushikana kure ivyo umwami yashize ku mitima y'abatoranijwe. Rero ndabashimiye cyane kuba ariko barakurikirana ino video nukuri mu canke kino kiganiro musige mwemeje kaya kengeri hariya subscribe kugira ngo ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bicishwa kuri ino TV mushobore kuzamura bihabwa. Ni ibiganiro bizobafasha cyane kandi ni vyiza gose. Hama muheze mu bisangize n'abandi. Hama ndabashimiye cyane aho muherereye hose. Numve ko umutima wanje bakunda. Hama Imana inabahezagire cyane. Murakoze cyane. Ego. Abashimiye. Nongera gushimira osi ni TV. Imana ibahezagire. Amen. Amen. Turagushimiye natwe. Ego, merci. Bibaza yuko n'ikindi gihe twasaba kwikora kuzotwita. Amahoro menshi. Murakoze, Imana ibahezagire. Okay.